je naravye umukozi w'Imana yavuze ivy'amahoro, tugize inama gusa tukavuga tuti ubu dukeneye gufasha amahoro aboneke mu gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ingabo z'Uburundi zapfuye gushikayo tukirungitse nkeyi, nza numva imigwi y'abagwana hari i Congo batagwe ku telefona jewe nyene, ngo none tugire gute? Ntituje kubafasha amahoro, nimushirirwanisho hasi hanyuma mugire ibiganiro mwumvikane. Ngo none ko tubigenza gute? Ntirondera ingabo narungitse intwaza ngabo muvugane ingene bizogenda. Baca barahagarika intambara. None Kivu y'Epfo aho duherereye mwarazumvise zisubira. Nabo niyumvira yuko batohagarika, baraje kundondera gushika banyibonera amaso mu yandi, barambwira bati wewe niwe tuzeye ko urukiza muri iki gihugu cacu. Ni jewe ndi umunyamahanga nawe muri hariya, ngo ni wewe tuzeye ko urukiza kandi wewe nyene dufasha ahubwo kujya mu Burundi mwasubije hamwe natwe dusubize hamwe. Nivyo turiko turakora. Hanyuma baca barambwira, ndabwira nti muga mwebwe murafise umugwi w'intagondwa badashaka guhagarika intambara. Baca bambwira bati ujya mukuru wabo ubu nyene turamukurungikiye aze wewe nyene mwihera amategeko. Yaraje Bujumbura, yaraje. Hajya ntimubone iyi Kivu y'Epfo irimwo amahoro, hariho impwemu y'amahoro yavuye mu Burundi ihuhiraho, kuko ho murabona ni hagufi, ni hagufi, ni impwemu y'amahoro yavuye mu Burundi. Kandi murazi ko na sogokuru yari yabivuze ko mu Burundi ariho hazova ubukiriro bw'ibihugu bitari biki. Rero Jesse nkekeranya ko Imana izodufasha kugira umuco w'amahoro ukwire muri ibihugu vyose vy'aka karere kacu, amahoro aboneke, iterambere riboneke, abene gihugu banezerwe. Iyi Mana dusenga, kandi abakozi b'Imana mugwe musenga musengera akarere, ntimusengere Burundi gusa kuko ubutura umuryango, dusengere akarere kacu kose. Iki kiringo Burundi burongoye aka karere tuze duheze ikiringo hose hari impore, abene gihugu b'ivyo bihugu bose bari ku kivi bariko bakora ibibateza imbere.